muri irya minsi Yezu yabari abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati mwarumvise iryavuzwe ngo uzokunda umugenzi wawe wanke umwansi wawe. Jero ndababwiye nti kunda abansi banyu kandi musabire ababahama ngo mwerekane ko muri abana ba so wanyu wo mwijuru, aho izuba ababi n'abeza agaha imvura intungane n'indyarya. Kuko mukunze ababakunda gusa impera yanyu izoba iyihe? Abatoza kori bo ntibabigira? Kandi muramukanije na bene wanyu gusa mwoba mugize iki cakatabonetse? Abapagani bo ntibabigira? Mweho rero nimube beranda nk'uko so wanyu wo mwijuru ari mweranda. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Hari ijambo ry'Imana rigira ngo amosozi y'umupfakazi tuhashire umuntu wese agowe y'umworo yutagira ikimuvugira ngo atemba ku matama y'Imana. Wa mwanditsi nawe w'amazina akagira ati gusesa amaraso y'umuntu ni nko gukora mujisha Imana. Murumvise muri iki gisomwa ca mbere inkurikizi z'ivyo Akabe hamwe n'umugore we Jezabel bakoze mu kwica Nabot, bamuhatiye bagomba kumuhatira yuko yorenga nawe nyine itegeko ry'Imana, agasanga ararenze uko Imana yari yabiringanije ngo abagurishe ko itongo ry'umuryango, kandi Imana yarabibuza kuko yashaka gukingira bose, imiryango yose yame ifise ahiramutswa, yame ifise ikiyihiteka. Akab arabirenga ko, hanyuma uretse ko babirenze ko baranamwishe. Ibicumuro vyinshi bakweze. Mwumvise mbere yuko ijambo ry'Imana rigira riti yaracumuye mbere aranacumuza n'igihugu agikwegamwo umuzirikanyi mubi. Tugire Kristo. Burya ivyaha dukora hari igihe dushobora kwibaza tuti vyagarukiye iwacu, ariko icyaha n'ububasha n'impwemu zitembera zikava muri umwe zinjira mu wundi. Ubuzima bwacu burafatanye, ibintu navyo bigahana, ibi twita communication. Nitwibaze yuko naho twaba twakoze mbere ibibi ahantu atanumwe yatubonye yuko umenga ntaco bivuze. Oya, biragira ingaruka ku buzima bwacu, kuba ari hafi yacu. Ni naho mbere mwumvise n'Imana igira iti Akabi ivyo nomuhanisha sinzobishira kuri we, nzobizana ku bana biwe. Nukuvuga yuko hariho ibintu dukora uretse ko twebwe nyene tuba twabikoze, tuba twikwegeye, tugasanga turiko turanakwegera n'abandi, turiko turanakwegera n'abandi. Nkoja gusanga nk'ibi turimwo ari ingaruka z'ivy'abandi babayeho imbere yacu, abavyeyi abasokuru batabashije gushobora gutorera inzira, ugasanga natwe tuguma tubigwamo. Mbere nejo hirya hejo ugasanga tutinanase ngo dukundire umukama, dukundire ingingo nziza ibihagarikire kuri twebwe, bijabuka mu bacu kuko turafatanye. Tugere Kristo. Umuntu ashobora no kubiraba mbere no mu by'ubuzima busanzwe. Ibi twita suko umenga ivyaha biri editeur, mugabo hariho ibintu usanga umenga turahana mu kungene tubana, mu kungene tubayeho. Ukabona nk'ingwara zimwe zimwe, hariho ingwara usanga nk'ubufise atari zo wikwegeye, mugabo wazikuye ku bavyeyi bawe. Umuntu akavyakira, mugabo
akamenya ingene yifata kugira ngo ashobora kuzihagarika azihagarike, ejo abazovyara ntazazibahe. Bica bivana n'ibintu vyinshi, hari izishobora kumbure kugabanywa ubushobozi canke zigahagarikwa, biravana n'ingene ingwara ziba zimeze. Karakaro gasanzwe mugabo siko menga ibintu bimwe bimwe ko bica bihanhanwa nk'ingwara gutyo. Mugabo no kuvuga yuko ubuzima burafatanye ku buryo bw'uko ivyo dukora biragira ingaruka, ça jaillit sur les autres, biragira ingaruka ku bandi. Nitwe twibaze ngo hari ikintu twakoze bene ibi vyaha usanga mbere dukora tuninyegeje ngo vyaheze hagati yacu. Ni hamwe Yesu agira ati ngo nta canyegeje kitanyeguruka. Nta canyegeje kitanyeguruka, bira uvyemera utavyemera biragira ingaruka mbi. Ni nkuko n'ikiza dukoze ntawo menga cagarukiye kuri kujya kuntu menga camenywe natwe gusa, kiragira ingaruka nziza ku bandi, kuko ubuzima bwose burafatanye kandi burakominikana. Sinzi bigeze kubitangamo akaro avuga iciza akagira ati utereye nk'akabuye gatonya mu kiyaga kaguye ngaho, mugabo ukabona kariko karacapura imizingi igendera hana gushika ku yindi nkombe, les cercles concentriques, kagenda karacapura mu mazi. Kwaho kaguye nikazi yuko kaza kugira efe iza gushikariya ku yindi nkombe. Ni ciza dukoze nuko naro mwumvise yuko Imana hari n'igihe mbere ireka ingaruka zikaza nk'uburyo bwo gukangira ikibi no kuducyorora kugira ngo ihagarike ikibi. Imana ntiyanka umunyakabi, ariko iranka ikibi ku buryo bw'uko mbere hariho ivyaha nk'ibi vyo gusesa amaraso, ho aba y'amaraso y'inzira karengane, ugasanga ubikoze uko bigenda kose bizotegerezwa kwishugwa. Nibyo twaravyishuriye mu mukama wacu Yesu Kristo. Ariko kugira ngo nubundi ivyo twishura umukama wacu Yesu Kristo bikunde, nuko twemera kumwakira, nuko twemera kwakira ikigongwe c'Imana. Murumvise ingene inyuma y'ivyo Akabu akoze na Jezabel, Imana ivuze rero ivyo Akabu yugururiye mu muryango wiwe no mu gihugu ciwe, ariko ngo acarihana, arasaba imbabazi, kandi by'ukuri bivuye ku mutima, atari bimwe byo kugomba guhishahisha. Oya, by'ukuri bivuye ku mutima, bica birahagarika amahano agoye yaragiye kugwa ku buzima bwiwe, Nero natwe uretse ko kumbure twogira tuti dutinye gukora icaha kubera dutinya amahano, ntibigarukire ngaho, kuko umuntu abaho atinya gusa amahano, ibihano bikurikira, ntashobora kuba mu mwidegemvyo ukwiye, ahubwo twumve yuko aho turi hose twotinya kubabaza Imana. Birafasha cyane gusumbya gutinya kubabaza Imana. Mwumvise nk'ibi bintu Akabu na Jezabel bakoze, baragerageje barabihishahisha, mbere babihisha mu vy'Imana. Murazi ko Jezabel yabanje kuvuga ati tangaza ukwisonzesha biboneke ko yiciwe mu vy'Imana, ko ari n'Imana imwishe. Ntiyarazi yuko Imana ibibona. Baheje kubikora, Imana ikihagurutsa Eliya iti genda umumbwirire. Eliya avuye mu gisabisho aciyaja mu butumwa bwo kubaka ubutungane. Ukava ngaha gusenga ugaca ugenda ukagira uti ndabona ibintu bidatunganye, ngiye gutunganya. Eliya akava gusenga agaca agenda guharanira ubutungane hagati y'abana b'Imana, ngo ikibi ntikigume cisasira indava mu gihugu c'Imana. Agaca agenda gufasha Akabu murumvise yuko amwakiriye nk'umwasi wiwe, ariko Eliya ntamwanka, mbere ashaka yuko yomukiriza ubuzima n'igihugu basangiye. Mwumvise ingene
ibyo avuze bihanitse gose, ariko ijambo ry'Imana naryo ryaciye ribisigura kubera iki Akabu yameze gutyo, ngo kubera yuko yagiye ku mohe y'ibigirwamana, y'ububasha bubi bw'abapfumu bugira nabi. Tugire Kristo. Muze murabe, genda muvyihweze canke muvyirabe ko nimba hamwe mwamubigira. Nta bantu baja mu bintu byo mu bapfumu bigira bagira amahoro, jamais nta mahoro bagira, kuko biguma bibateranya hagati yabo, biguma bibazanamwo influence mbi, abantu bakajyana, abantu bakamarana, bakakwega amahano mu bintu no mu bintu vyabo no mu bantu babo. Abantu kabona bicana kubera ubasha bene ubwo bubi, abantu bakibaza bati bivahe. Akabu mu kuja ku mohe ya Jezabel yinjije ibigirwamana, ubupfumu n'umwijima wabwo mu ntwaro yiwe, bica bitandukira n'igihugu ciwe. Tugabe abantu bose tubona umenga twomererwa neza, twotunga tugatunganirwa, tugendera ku bubasha bubi bw'umwijima, tuca tuba abantu batagira caractère, batagira decision. Ni hamwe uzogira agomba gufata ingingo nziza, ukaza wumva umupfumu araguhamagaye ati gira gutya, wanse naho bya bintu vyanje birakwereka. Kamusanga umuntu yama mu ruhagarara, kamusanga abantu bari mu ruhagarara, hagira agakoma abaja kwivuza. Muntu wanje, muganga wanje, ukuguru kuranse, kamenga kakuvugutira ibintu, haciye nk'indwi imwe ubunaho n'ukuboko, haciye ubunaho n'izosi, ubunaho n'umugongo, bamayo nta mahoro bashobora kugira. Kandi ko yamayo abona umenga unye ubuzima bwanje buminwe yujya muntu, mugabo nawe nyene hazogera igihapfe. Ari naco gituma hari igihe bikenerwa yuko kugira ngo natwe turonke umwidegembyo wacu, dusubire kumva yuko turi mu minwe y'umushobora vyose, bidusaba gusaba imbabazi tukagaruka. Kandi dusabye imbabazi, Imana ni nziza, Imana nta nzibigira. Upfa kubugaragaje umutima wo kuri gushaka kwigarura, igahanagura ibintu vyose imbere, ibintu byose vyagira bikumire. Imana yonsa niyo ifise ubwo bushobozi bw'ikigongwe bwo gushobora gufata umuntu yabayeho imyaka n'iyindi yica yiba nka ca gisuma Dismas ku musaraba, ariko mu kanya gatonya atana amasegonda ngaheze agasaba imbabazi, byose bigahinduka mu buzima bwiwe. Ni igitangaza, ni igitangaza. Dusabe natwe umutima wuko tutokwigera nogira nti twihebura gushikaho twumva umenga nitwoba tukigirirwa ikigongwe. Oya, naho wowe ugeze hehe? Kumbure tubana hagati yacu harimo n'abantu bakoze amaraso, bakoze amadiri y'amaraso. Igihe ugihumeka umukama arakurindiriye, ntupfishe ubusa umwanya Imana iguhaye. Ushobora gupfukama mu kuri ugasaba imbabazi, ugahamagara Imana muri Yesu Kristo, ukugururirwa inzira nshasha, ugakura amahano ku buzima bwawe no ku buzima bw'abandi no ku buzima bwabo bose bashamitse ku buzima bwawe. Mukama dufashe, kandi uko nawe ameze anyaruka kurekura, akugurura inzira y'ubuzima bushasha imbere yacu kumwe nawe, natwe abariko tugerageza kuza turigana uwo mutima w'Imana. Ntitubohane mu kwama twaramaze guciranira imanza, twaramaze gukrasanya. Ujya turamuzi, sinaka turamuzi, twaramaze gushirako umusaraba, twaramaze kumwica, twaramaze kumugirira amahanda yiwe mu mutima wacu. Nitubona umenga hari ikintu yoba kivamo,
umukama uko tumwegera ukuyeza bivuze ati ngo ni mube beranda nkuko so wanyu gerageza. Hariho ibintu umukama azokwama dusaba birengeye ibyo twama tubona kuri bose. Yeza akagira ati n'abapagani barabigira. Newe ntiwiyitangura umukatolika beya rya jambo bakoresha mu mugambwe nire ngo yiyumva, niko bavuga, yiyemera. Mugabo we ntiwiyemere ngo wishire muri credo, uremera Imana gusa, credo igume kujya. Mugabo wiyumve mu mukama. Umuntu avuze ngo ariyemera canke arashaka abandi bamwemera, umenga yo bashaka tumwongeremwe muri credo. Nemerana naka, ndiyemera na jewe mukama, oya. Ariko wiyumva ko vy'ukuri hari cyo mupfana n'Imana, gerageza gusa n'Imana. Kumbure ntuzoca ubishika ko uyu munsi mu munsi umwe cyangwa iminsi ibiri, mugabo guma ngaho ngo igiti kigira iki kigwa. Ni waguma urondera kuguma ngaho uzosanga kumbure binasozereye ngaho. Imana ni nahazwe.